Banque de l'Habitat du Burundi ijeje guteza imbere uburaro mu bisagara akucumba yuko arakabijya kuko ico ni ikintu gikomeye abantu bose bifuza n'abarundi batari ngaha nabo nyene ko twobafasha kugira bashobore kuza nabo nyene kubaka amazu ngaha muri iki gihugu cacu c'u Burundi. Ako nakabijya yuko umuntu nawe twamufasha kiteza imbere. Murabona inzu iragoye kubaka, inzu isaba uburyo bwinshi ku buryo hatarimwo ibanki irikiragufasha biragoye. Rero twebwe akabijya nuko kuviba ibanki y'ubudandaji turafasha abakiriya bacu ingene biyungunganya, hanyuma kandi tukabaherekeza no muri iyo migambi yabo nyine bashobora kuca baronka amazu bitabagoye. Mu ntumbero yo gushitsa yambonoka zoza y'iterambere mu Burundi, ibanki y'uburaro mu Burundi BHB ntiyasigaye inyuma mu gushigikira abarundi baba mu mahanga ibicishije mu kubaha ingurane zibafasha mu bijanye n'inyubako n'iyindi migambi yo guteza imbere no gushariza Uburundi. Ni no kwiyo ntumbero nyene yatumye kuri wa 27 Myandagaro mwaka wa 2024 ibanki y'uburaro mu Burundi BHB itunganya inyigisho n'ikiyago ku barundi baba canke bakorera mu mahanga ubu bari mu buruhuko kugira bahanahana ivyiyumviro kuvyo bashima, kuvyo banegura, kuvyo basaba n'ivyo kosogwa kugira umurundi wese ahari hose mu mahanga ashobore koroherezwa mu ntumbero yo guterera mu kubaka igihugu ciwe c'amavukiro. Umuyobozi w'ubudandaji muri BHB asigura ko abarundi bari mu mahanga nabo bafise uruhara rukomeye mu guteza imbere igihugu cabo c'amavukiro. Kuva banki yacu BHB yugura imiryango nk'uko nka banki y'ubudandaji yaregeye iki gisata c'abarundi baba canke bakorera mu mahanga ko twobegera tukabaherekeza mu migambi yabo yo kuza gukorera ngaha mu Burundi. Rero kuva tubateye ako kamo baratwitavye ari benshi mu bihugu vyose vyo kw'isi baratwitaba. Muri ico gisata rero twari turakorera mu uyu munsi nuko ubwo buryo bwabo babuzana, ikintu ca mbere nuko babuzana bakabukoreshereza ngaha mu gihugu cabo, hama ica kabiri nuko ariko barafasha kubaka igihugu kuko murabona muri rya mbona kazoza Burundi bufise igihugu cifashe muri 2040 igihugu giteye imbere 2060. Mu bintu bimwe bifatirwako ningene bisagara biba bisa, ningene abantu babayeho, abarundi babayeho. Rero n'abarundi bari hanze nabo ibanki yashoboye nabo kugira ibazane baje muri uwo mugambi kugira n'abarundi twese hamwe dufatikanye kubaka igihugu cacu. Uyu muyobozi w'ubudandaji mu banki BHB amenyesha kandi ko ivyasabwe mu uyo mubonano babifashe nk'ankama kandi ko bigiye gukorerwako. Bashimye gose ingene bakigwa muri banki yacu, bashimye ingene ibikorwa bitunganije, bashimye ingene iyo baje gusaba ikina kiriya bakironka vyoroshe. Ariko kandi mu byo badusavye nuko basavye ko twandanya twongereza ubuhinga kugira babandanye nabo bashobora gukurikiranira ibikorwa ku makonte yabo batarinze kuza ngaha. Hari n'indi badusavye ko tuza turorohereza mu procedure mengo yabaye maremare. Ivyo byose batubariye n'ingene kandi ikiringo tubaheramo ingurane yabo cyo kongerezwa. Ivyo tumaze imisi tubiganira si uyu munsi gusa, iyo twakiriye n'umukiriya umwe canke tukaza turavugana ku buhinga ngurukanabumenyi. Ivyo bibazo byose barabidutura kandi ni ibibazo bisanzwe bizwi mu banki yacu kandi ntitwicaye, byose biriko birakorwako kuko nk'ikibazo kijanye ubuhinga twabemereye yuko nitwagaruka ngaho umwaka uza ivyo badusavye bijanye n'ibindi vya web banking yuko bizoba vyashoboye gutora inyishu kuko turiko turavugana abahinga bacu bari ku kivi. Ivyerekeye kongereza ikiringo navyo twabemereye ko tugiye kwivugana nabo dufatanije mu rwego nyobozi rw'ibanki. Hanyuma ibindi bibazo navyo mwumvise ko ari bibazo bito bito tuza turishura umwe wese bivanye n'ikibazo ciwe kimeze. Samuel Ndayiragije arongo ihuriro ry'abarundi baba mu mahanga yarashimye uyu mugambi w'ibanki BHB wo kwiyegereza abarundi baba mu mahanga nabo bafashe mu guteza imbere Burundi. Ubwa mbere turakengurukiye ino banki BHB ingene ubwa mbere yitaho ibikorwa by'abadiaspora hano mu Burundi. Hanyuma nk'uko mwabikurikiranye murabona yuko yagize uruhara cyane mu guterera kugira ngo abarundi bavuye mu mahanga bashobore kurangura imigambi y'iterambere.
akarero n'akarero keza mbere no sawa n'andi mabanki ko borabira ko kuri BHB umurundi abahanze no musi ashobora gufata credit muri BHB vyoroshe ni ikintu ciza gose na cyane mu gihe aho hanze asanzwe aba ahakora ibikorwa by'iterambere mu kwerekana neza ko ari umuntu ashobora kuronka uburyo bukwiye bwo kuri ideni yafashe ico ni ikintu ciza baze biture BHB nkuko babivuze wogira ikibazo azotwitura ko twamaze kuvuga yuko dutangura gufashanya kuva no munsi ne kugira ngo ico ntashoboye BHB kimfashe ico BHB kitashoboye gushika ko natwe nk'abarundi tuba hirya no hino tubafashe gukwiza amakuru hirya no hino kugira no nkuru nziza ikwire bose kugira ngo n'abandi barundi tubafashe kugira ngo bashobore kumvira imigambi myiza ya BHB ariko kandi barundi nabo b'amahanga ya myidogo yo kwizigira abantu bizigire banke kugira ngo nayo ibafashe turizigiye rero yuko muri no rugamba turimwo rwo kubaka Burundi muri vision 2040 2060 diaspora twarahagurutse kandi turabona ko na BHB yatugiye imbere no turizigiye yuko bazodufasha muri imigambi turimwo kugira ngo dushike kumbona kazoza twifuza muri diaspora ndundi muri ya myaka 3 twihaye y'ibikorwa. Gushika muri ruheshi umwaka wa 2024 amakonte arenga 1050 y'abarundi barenga 215 baba n'abakorera mu mahanga niyo amaze kuguruzwa mu Ibanki BHB maze bakaronswa ingurane iriko inyungu y'ibice 13%.